Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda amahoro ya Yesu nabane namwe. Ndashimiye Imana kuri uyu mwanya dusubiye kuronka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana nishimwe. Nitwa Françoise Habonayo. Imana yongeye kumpa amajambo yo kuganira namwe ko muri uru rugendo ari ngombwa ngo dukomezanye, ari ngombwa kugira ngo dufatane amaboko kugira ngo dushobore gushika. Yesu nabahezagire. Fisi ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'abami ba kabiri igice ni ca 5 n'amajambo mumenyereye avuga ku muntu w'Imana yitwa Namani yaragwaye imibembe. Uwo Namani yaragwaye imibembe hanyuma acahura n'umuntu w'Imana Elisa aramuha profesi amubwira ati genda wiyuhagire muri Yorodani widumbukizemwe wibire incuro ndwi iyo mibembe yawe irakira. Amaze kubikora gutyo Imana imugirira neza, imibembe yiwe ikirakira, umubiri wiwe ngumera nk'uruyoya. Niko dusoma hariya mu gitabo c'abami ba kabiri igice ca 5 ku murongo w'14 ngo nuko aramanuka yibira muri Yorodani incuro ndwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamubariye. Ako kanya umubiri wiwe uhinduka nk'umwana mutoya arahumanuka. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu yabikoze birakoreka. Umutama umuntu akuze ngo umubiri wiwe ngo urahinduka ngumera nk'umwana mutoya. Ingwara zikavamwo kuko Imana yabivuze kandi kuko Imana nyabushobozi. Mu ruzi rusanzwe ninde yomenya ko hari mu muti, ariko umuti uri he? Umuti uri mu kumvira ico Imana yavuze. Inzuzi zari nyinshi kandi suko abandi baba bahaje mu nyuma ziwe nabo baba baciye bakira. Ubwo ruzi ntigwarimwe umuti, ariko umuti wari Imana. Uwo mwanya ariko arakora uko nyene uko Imana yamubariye, Imana nayo ariko irabikora mu mubiri wiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Incuro ndwi azihejeje acarakira. Abonye bibaye aca yumva ati nukuri aho nari naragendeye ahantu hose baravuye byaranse, noneho mbonye igitangaza. Aca aravuga ijambo ku murongo w'14 na 5 ngo hanyuma agarukana n'abantu biwe bose kuri uwo muntu w'Imana. Araza ahagarara imbere yiwe aramubarira ati noneho, haleluya, noneho ndamenye ko atayindi Imana iriho mw'isi yose atari mu Bisirayeli. Ehe rero ni wakira ingemu ndaguhaye je umusabyi wawe. Elisa aramwishura ati ndakurahiye guhoraho kuhoraho uwo nsabye nta kintu na kimwe nshobora kwakira. Haleluya. Umuntu yo kwibaza ati kubera iki yanse kuvyakira? Kumbure ngira ngo Imana yari yamubujije ati ntiwakire. Akora nk'uko Imana yamubwiye, kandi noneho yaramenye ati ntabwo ari je namukijije, ni Imana yamvugiyemwe nanje mvuga iby'Imana impaye. None nje kwakira ishimwe kweri? Ngaho umenga ni jewe n'ubumenyi bwanje byabikoze. Ariko acaravyanga. Amaze kuvyanga Bibiliya tubwira ngo yari afise umukozi wiwe yitwa Gehazi. Uyo Gehazi nawe atangara ati ariko atabuja nawe kubera iki yanse kwakira ibi bintu uyu muntu w'Imana yarazanye. Ngo aca mwoma inyuma agiye, ngo aca musomye inkuru murabona ngene ngo yaciye amukurikira, ngo aca aramuhenda ngo databuja ngo ashikiwe n'abashitsi babiri ngo bavugishwa ngo bavuye aha naha, ngo none ngo akeneye amafaranga yo kubaha, akeneye n'impundu zo kubaha. Mwumve uyo muntu w'Imana wewe aravuga ati uwo Namani ati he ningene mejeye gukira, ahubwo byose no mu byo bakeneye byose. Ngo aca aramutekera aramuha. Bene data, wibuke yuko umukozi w'Imana Elisa yarahejeje kuvyanga, ariko uyu wewe wewe umutima w'amaronko ntiwari bwave muri we, wari ukimwuzuyemo. Ngo aca aramukurikira aca aramuha. Rero umukozi w'Imana Elisa naho atari kumwe nawe, impwemu y'Imana yarabonye yavuye n'ingene vyagenze. Aca aramubaza ati uvuye hehe?
nabara arizanzaza ati kana ari ngaha ntaho nagiye ngakwa kundi nyene ushobora kwinyegeza umuntu ngaho umenga waruzi neza ko uri wenyene nta wundi muntu mwari kumwe ngo abibone ukaba wonyegeza ibintu ariko nakubwire umuntu uramunyegeza muga Imana ntiwonyegeza kandi muhemu w'Imana abona kure akabona n'ibyo umuntu yumvira atanabivuze Yesu nashimwe kuri 26 aramubarira ati mbega ugira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe igihe wa mugabo yava mu mukogote wiwe agahindukira ngo muhure mbega iki ni igihe cyo kwakira amahera imyambaro imirima y'imyelayo n'iy'imizabibu intama inka abashumba n'incoreke mbega iki ni igihe cabyo aya majambo arakomeye bene data yaramubwiye ati mbega iki ni igihe cabyo ni igihe cyo kwakira ibi bintu kweri yarashatse kumubwira ati ibyo ukoze ntabyo umenye ukoze ibintu utazi bene data hari igihe umuntu akora ikintu wowe ukiyumvira ko ari ikintu gisanzwe wowe ugahagarara mu bwenge ukamenya ko umenga ni ibintu bisanzwe reka ndababwira hariho ibintu bidasangwa hariho ibintu bidasangwa mbega novuga gute ibintu bitari normal naho byogenda gute nta kintu gishobora kuba ikintu gisanzwe ugakora uko Imana yakwangiye gukora iminsi yose ukumva Imana yavuze ati iki kintu ntugikore mwene data ndakubwira inama nanje ndayigira ukumva Imana yavuze ati iki kintu ntugikore ugitinye naho ubwenge bwawe bwakubwira ngo oya ngo none iki ni gisa na kiriya none ibi ntitwabibayemwo none ibi ntitwabikoze kuva kera umviriza hariho ibintu bidasangirwa Imana niba yavuze unyumvirize neza niba Imana yavuze ikaba yavuze ukaba wabyumvise yakubwiye canke wabyumvise naho itaba yabibwiye wewe ariko ukabyumva uti iki kintu Imana yakivuze kuko nuko ucubahirize ariko ni wahagarara ukaja mu mubiri ukavuga ngo yaha ngo none ngo ko bariko barambwira gutya ngo none ko abandi bariko barabikora gutya ngo none reka nakubwire nanje nibarira Elisa yabariye Gehazi ati Gehazi iki ni igihe cyo gukora ibi bintu kweri ibi bintu wakoze iki ni igihe cyo kubikora iki ni igihe cabyo nanje ndakubaze muntu w'Imana iki ni igihe cyo kudeburura ukava mu nzira y'Imana ukaja mu nzira ya nyagwinshi uko abantu bariko baragira gutya uko biriko biramera gutya reka rengire gutya birabishobora nkuko Gehazi yabigize ariko ingaruka yabyo uzoyihanganira mwene data ubwo ntiwopfuma wihanganira kubabazwa ubwo ntiwopfuma wihanganira inzara ubwo ntiwopfuma wihanganira gutukwa aho kugibwa ko n'igihano c'Imana c'intahava reka turabe ibyo Gehazi yahuye navyo Gehazi ibintu bitoya gusa yakoze yagiwe ko n'igihano gikomeye kandi ico gihano nticigeze kimuvako ku murongo wa 27 haravuga ngo none rero imibembe ya Namani izokomako no ku ruvyaro rwawe kugeza ibihe vyose umva uwo muvumo ngo yarose impuzu ngo yarose amahera umva uwo muvumo ungana gutyo imibembe ikomeko ngo wewe n'uruvyaro rwawe ngo gushitsa ibihe vyose ntawe nifuriza ko ibintu byo mushikako inshuti yanje uri kurankurikira nariko ngutera intege gusa ngo wumire ku Imana yavuze haleluya bagukubita umusaya bakugira gute ndakwinginze wumire ku Imana yavuze turafise abatubanjirije bwa mbere si twebwe bitanguriyeko hari abatubanjirije bakoze nk'uko Imana ishaka baremera barababazwa ariko ntibarekuye umusaraba oya kandi abo nitwihangana tuzobabona haleluya haleluya nitwihangana tuzobabona reka rero kudeburura
ngo nuko bigoye, ni koko biragoye. None niba ari igihe cyabyo uragikuraho? Imana yaratabaye ba Daniyeli mu gihe cyabyo, Imana irihesha icubahiro, baja mu muriro ntibasha, baja abandi batagwa bamwe batawe mu gobo intambwe ntizabajya, abandi batawe mu muriro, umuriro ntiwabaturira. Imana irabikora mu kwihesha icubahiro. Ni nk'uko nawe ashaka gutabara data muri ibi bihe, shishikara umwemangire, arafise uko azokugenzereza. Ariko naho bitobuko wirengagije aba Etienne ba Stefano batewe amabuye bakarinda bapfa bakivuga Yesu. Haleluya. Ngo kandi si nibyo gusa, bagiye mu muhembo babona ibitobonwa n'amaso y'abantu, asobanukirwa Imana, abona ijuru. Haleluya. Bamutera amabuye. None wewe ukwizera kwawe kuri hehe? Yesu nashimwe. Turi kumwe, turi mu isengero, turagendana, turakorana, ariko ntituri kumwe. Mwibuke za nkumi 10 ngo bose bari barindiriye umukwe, ngo umukwe agitebye bose ngo barasinzira, ngo bose barasinzira, uko ari 10 bose bararyamye. Kandi ngo nigiye humvikana mu gicuku ngo uwo mukwe araje nimubyuke mumusanganire, ngo bose barabyutse. Ariko icabatandukanije n'ibiki? Bamwe barabyutse bari bagifise amavuta mu matara yabo, ariko abandi amavuta ngo yariko arashira. Rero ntumune ngo twicaye mu rusengero, ndakwingize nturabe ngo naka ngo heraba ngo pasiteri ngo heraba ngo nakavuze ngo oya, turi kumwe, turicaranye, turagendana, ariko ntituri kumwe. Kuko bose aba bakobwa bose uko ari 10 bose bararyamye barasinzira. Ariko icagiye kubatandukanya n'igihe umukwe yashika, bamwe bakaboneka bafise amavuta, abandi ataye bafise. N'uyu munsi niko biri. Abakristo turabafise benshi. Ni naco gituma mwene data ndakubwiye nti ntukarabe ngo naka wundi, ntukarabe umuntu n'umwe. Niba uzi ico data yavuze, hagarara kuco data yakubariye. Haleluya. Ubundi ko nabwira ariyumva, hagarara kuco data yakubwiye. Niba bagutuka, niba bakwica, niba ari igihe cyo gupfa, none erega ntaho ugenda mwijoro adaciye mu rupfu. Tuzopfa. Yesu abishatse uko azotugenzeza ni wakunze. Ariko icyo ngo ndiko ndakubwira nshuti, wirinde ntukave mu mugwi w'abana b'Imana. Wirinde ntugasuzugura iby'Imana yavuze, witwaje ngo nakana naka ngo bavuze gutya, ngo naka bavuze gutya, ngo reka ngenze gutya, ngo niho bigenda neza. Hariho abandi bafise ibibazo jewe numva ntazi, bavuga ngo none ngo biragenda gute, ngo bizogenda gute. Aha, bizogenda gute? Ubu rero bigira bimenyekana. Wowe wizeye nde? Wizeye Kristo canke wizeye umuntu? Abantu benshi biriko biragaragara uyu munsi bizeye Imana ku munwa, ariko ntibigeze bayizera. Mu kubaho kwabo ntibigeze bizera Imana. Kuko iyo abo warizeye Imana, uyu munsi ntuburi kuravuga ngo ngo nta kundi, ngo none ngo ace nzobaho gute, ngo ace nzoja gute. None ibyeje ubundi bwobwo urabizi? Mbega hamwe wova mu Mana hoho ibyeje urabizi canke wowe bitoreye umuti? Rero garuka ku Mana, garuka ku Mana, guma ku Mana. Imana iragufitiye inyishu y'ibibazo byawe byose. Ariko niwamera nka Gehazi ukagenda gukurikira iby'Imana yanse, ukagenda gukurikira iby'Imana yabujije, kubera yo amaronko, kubera gukunda inda, kubera gukunda isi, kubera ugomba kwiyorohereza ngo bikunde bigende neza, ntibizokwama bigenda neza. Niba ari aho bigeze naho nyene bigeze. Icyo dukwiye gukora twe nk'abana b'Imana no kwizigira yaduhamagaye, no kwizigira Imana yakuremye. Imana igufitiye umugambi mwiza, Imana iragukunda, Imana iragufitiye inzira yo kubaho. Nturabe mu maso ntavyo wobona, ariko mu rutonde rw'Imana data arabizi ingene azokubeshaho, arabizi ingene azoguhezagira, arabizi ingene azogutabara. Kandi naho atogutabara witahire, mwijuru niho iwacu. Haleluya. Ubundi yaravuze ati isi si wacu, ati mwijuru niho iwacu. Yesu azoduhe gushikayo kandi aduhe kurangiza no rugenda amahoro. Imana idufashe. Ndakwifurije kutamera nka Gehazi, ndakwifurije
Elisa atubera akarorero, kandi aba bakobwa batanu b'abanyabwenge bakubera akarorero. Rero nturaba abo muri kumwe, kuko abo muri kumwe ntimusa, abo muri kumwe ntimuri kumwe muranajana, muri kumwe nk'ikigugu gusa, ariko ivyabo ni data abizi. Wewe uhagarara ku Mana, uhagarare kuco umwami yakubariye, kandi umwizige n'umutima wawe wose, nawe azokugirira neza. Imana ibahezagire. Yariyo ndamukanye nagomba kubaha, no kubifuriza umwaka mwiza, no kubifuriza Noheli nziza, no kubifuriza mbese kubandanya mugubwa neza mu Mana. Muri Kristo hari ibyo kurya biryoshe, mu kwihangana harimo ibyo kurya biryoshe, mu kubana na Yesu harimo ibyo kurya biryoshe, mu kumwoma ko hari ibyo kurya biryoshe. Uhora haba hakugumaho nyene, aho kuri iyo soko niho hari amazi meza atamururazi urimwo, kandi harimwo umugisha wose niho tumbereye. Nuko rero uhoraho abahezagire. Mwari kumwe na Françoise, nomero za telefone ni +46 768 0065 46, kandi ishene ni shene Habonayo. Imana iduhane umugisha. Amen.